Kuri uwa kane igenekerezo rya 15 Nyandagaro ibitaro bikuru vy'Isange ni mu ntara ya Kivu umanuko muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo vyari bigwariyemwo abantu batari bake bagoye akaranda k'ibihere vy'inkende. Amakuru ava mu mashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike avuga ko abenshi muri abo bagwayi bava mu ikambi ifata kibanza y'impunzi z'abarundi iri Isange. Kubw'ayo makuru ico kiza catanguye guhumagana guhera mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Kuva ico gihe nyene amasoko yacu mashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike avuga ko ari naho muri iyo kambi y'impunzi y'imfata kibanza y'Isange hatangura kuvugwa ako karanda. Igitera makenga abo mashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike muri ako karere nuko atakiriko kirakorwa kugira bagabanye umuvuduko w'ugwirirana ry'ako karanda. Nta n'ikigo categekanijwe kugira gishirwemwo abagwaye ako karanda mu ntumbero yo gukingira abasigaye batarakandura. Amasoko yacu mashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike avuga ko mw'ikambi y'ifata kibanza y'abasuhungiro b'abarundi Isange harimwo abarundi bangana 1,200. Ayo masoko yacu avuga ko babayeho muri iyo kambi atasaganirizo. Tubamenyeshe rero kagace k'Isange muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo karabana n'agace ka Gasenyi mu ntara ya Cibitoke. Muri kino gihe naho imbebe z'Uburundi na Kongo uciye mu ruzi Rusizi zugaye ibikorwa vy'ubudandaji bwa magendo vyo birabandanya. Abakongomani barajabukana ibidandazwa vyabo i Burundi eka n'abarundi bagashora bakongera bakarangurira muri Kongo bajabutse Rusizi.